mugabo jewe nari nkikimazi muhira iwacu. Jewe mfite imyaka 18 niho natangura kugiranira amasezerano y'ubutunzi, ariko biranga bimwe bimwe. Ona sifiwe. Ndafise papa wanje w'idini yari yaramvyaye mu idini, yarambariye ati wewe Abdul ubu ngwizatunga kandi ure cyane wo gufasha abantu kubakira amazu zisha byo ndavyemera. Mu ijoro ryamye haraza umuntu aramugara Abdul yitaba twitaba Rabaika. Ijambo rimwe tuvuga Rabaika. Yitavye ndugura umuryango cyandamona igitutu turagenda tugeze kwitanganika ndasanga mama babiri bariko bashashe ibintu by'imisari n'ubu ndashitse cyavuga takbir mubavuze takbir bacha bavuga ati Allahu akbar bacha aho baba bavuze ikirere bavuze Imana ishimwe Imana ishimwe iwa naho ukuri Tanganyika nyene ni Imana abadayimoni ariko si Imana yo mw'ijuru niko nuko babivuga sawa. mu nyuma bacu barambwira bati hari akantu kameze burya narashitse ngaha murambubarira narashitse ngaha mbona aka kantu kameze uku naciye ndakigako ibintu byinshi cyane ako gaseke yego ukuvuga banyeretse Tanganyika indani hariya muri Tanganyika hari agaseke nkaka mugabo ngaha hejuru ariko ibuji yaka yaremeze nk'itara. Abo barambariye bati urabona kajya kantu ugende ugatore, nukuvuga ugiye ntuze gukebuka, iyo washika uce ugatora uce wikorera ku mutwe uce uhindukira kandi ugaruka. Naragiye ntase mu mazi uku sanga ni barabara hari ryo kuri Gare du Nord. Ndagenda ncasanga kari ku nkombe y'ikiyaga, mugabo urumva kare nahabona yuko ari mu kiyaga ndagatora ndakikorera. Shitse burya ngize ndaraba kandi yo mbeshikiriye babandi gendera basanga kandi ndavye inyuma sanga ni kiyaga. Ashorambira ati kagaseke rero kajane muhira hagize kuva gusara 11 nyamasegesho 11 zo gupfundurura vuye zo gusanga amafaranga ati kandi nange n'umuntu uza kubibwira yabanyoko canke se n'umuntu agiye ndataha nyene mvuye mu ara kwitangika nta shanya muhira mu Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Kisa muhira ajya masaha nyene yenda fundura mama cyangwa twazi zero zero naraje oya rajewe hari akantu nazanye kari mu shambri wa mama acarambumagiza urebe ngivyo mwenda kugiye guhimbana ugi gitangaza nagiye kubona nagiye gupfundurura mvuye gusara nasanze ari misiba kubera wabibwiye mama wawe wari wamenye ibanga nasanga ni misiba ate kuusanga ni misiba kandi je mu mazi ya mitumbi ari misiba biri binini mbega ni sigera bingaranga ni urya cyane habari hanza guhava ndabimena kubera byari byinshi cha ndiga tamugandi aho menye nta kundi ivyo bitihwe birahiye n'ubundi barambira bati n'ubundi barasubira kandi haciye nk'imisi nk'itandatu nzambona uyundi Abdul yabaye njo twende urumva sinamubona oya nabona ari umuntu mugasi nigenda ndamubona mu maso ndamanuka n'ubundi kwitanganyika ntarashikaho ncasanga umupapa umugabo nyene bamubwira nk'ino yambaye ikanzu yera ahagaze hasi akiransifura ndimo ndakurikiza nyene ngenda n'amaguru niho nagenda n'amaguru ngenda n'amaguru acampamagara acampereza ikintu sinakiraze mugaca ari ikintu kimeze nk'ikingorongoro kirakimpereza none iki kingorongoro zo kurondera urukarato runini ushiremo kandi hari umuntu zo kubwira zo kwimubwira burya n'ubundi atana asubira inyuma kirafata urukarato naho arambikamwo ibitabo vya Korani n'ibindi hari inyuma muravyumva ongereza ijwi burya kiya gitabo
ikarato nabikamwo ibintu by'ibitabo nca ndabikuramo bya bitabo nca ndashamo cya kintu numva mbwamengo ikingorongoro ujya n'ubundi umutima ntibyakunze n'ubundi mama narabimubariye maze kumubwira aramvuma acambwira ati ubundi umuhemu we uri kijuru ujya ngiye mvuye gusara ngiye kuraba cya gikarato sanga harimo ibikere bijya bikere binini bijya bigaragamba na bujya bukere butobo Bwana asifiwe sana. Haleluya! Imana yarambohoye cyane. Ibyo biheze namubwiye mama cyangwa none ngo wowe ngo kumubivuga ugikarato wagikuye mu iki wo cyagiseke wagikuye mu iki si wowe uri ihemi burya rero bimaze kugenda uko ibyo birahera bimaze guhera uwo papa wanje w'idini kuko mu bayisilamu ngene tumeze burya so wa w'idini ni wakomeye cyane bafite agaciro gusumba so yakwibaruka kuko niwe amenya amabanga yawe niyo ukuze niwe amenya ati umuhungu wacu yakuze amen amen hanyuma papa w'idini arambwira ati Abdul tugira tukwereke ingene baroba urufi hanaguza urajya ifizika wowe utazi ingene zaroba ati ivyo bintu bikubaho n'udusubire tugira tugerageze ubwa nyuma njyamye nkabujya mu masaa 6 y'ijoro papa w'idini acarazira antora antoye amaze kuntora mu masaa 6 y'ijoro sinari yanjanye turagenda hariya kwitanganika iyo kwitanganika acarambwira ati yarafise sinari uko afise nayo magi yaramagi 3 amaye mu gatatu arambwira ati wewe mu guterera aho mazi uvuge yuko amazu ukeneye azongana n'aya mazi n'amafaranga ukeneye azongana n'aya mazi burya nca ndafata ya magi nca ndatererayo nereyeyo amazu sinasubira kubona yuko ari ikiyaga yari amazu meza byinshi cyane bigoye no gutahura mbere mugaharananira kumenya nabwo none ahantu ngeze nihe ukiyaga nasiga ndakibona nkiyo bo tugiye arambwira ati Abdul wowe ikintu cya mbere banza uraba umugore kuko naho ibindi byose tuza kubiguha ntuzoshobora kubigira ata mugore ufise banza ushima umugore hanyuma bisigaye turabikwereka ndazunguruka hari ubwoko bwinshi bw'abagore mugabo menga barasa narabura icyo mfata n'icyo ndeka by'ukuri barasa naraba mbeca mugani ubu se sura kuraba isura reka ndabe ibyo umwe wese arimo arakora ibyo akora kuko hari abarimo baradandaza impuzu amamashini ibintu byinshi cyane cyarebye ntoro cyane umugore nshimye adandaza impuzu z'amajinisi yavuga nti reka nitware uyu canamubwira papa icyo umuvuga ashimye n'uyu yitwadisha nguyu sawa ati rero turahejeje aramubaza wa mukobwa wabonye umugabo aratwenga je namubonye ati ngo rero tuzunguruke ndabereke tuca turava aho hantu papa acambwira ati raba rero muri izi nzu uraba inzu wewe ushimye yanzu nazo nkabona zirasi cyangwa nje sindaho amasura y'inzu rero yakampi yo ntoye ndatora inzu imwe ayitoye ni nafanye ifunguruzo kuko zari chambre 8 imwe yose yari ifise ifunguruzo zayo rero kugira sindazibagire rumwe nace ndaruhuwa madamu ubone nashimye nafata rumwe nkabikurundi nawe akabikurundi kucyo kugira ngo byo twibagire byacinde amen amen mu nyuma bibaza kugenda uko ndaba iyo ushimamwe basi ndaraba zose nkabona abaganga ngabusa zari zimwe mugabo badandaza ibintu bitandukanye cyamvuga reka ntore
aho badandariza ivyuma bijya byo guhindura ibindi basi cyadatora iyo mangazini ati rero bimaze kugenda uko nca maze kuyicagura bacambwa ati utegerezwa rero kurondera ikamyo imodoka izuzira kuzanira ivyo uranguye burya bacurambwira ikintu cagiye sinayibonye imyaka oya mugabo wambwiye kwitegeza kuza bacurambwira rero ati ibisigaye rero ngo tukwereke rero usinye udusinyire nta bindi hama ibintu bice biboneka nca ndagaramba bacubanjana ahantu mw'ibarabara nca ndyama ngaramye nk'ubu burya ndyamye sinzi ngene numvise ubwoba haca haza ikiyoka kinini numva kiguma numva nagize intuzere ngize ndaraho camurana inzoka ya nzoka kirigira sinasubiye kuyibona papa acambwira ati wabonye wowe kuba ikijuju kandi reka je ndyamurabe yuko ari kigiye wewe kiraryama mpagaze nkariya mbona nyaruyoka rwanje uramwitsigiriyeko vye curagera mbona hari ico mbaye nanje toya ngo ryama rero nama nibaza ngo nirwara yo karugaruka umbe wari umugambi w'Imana kugira Imana indokora siko kwagarutse oya haciye haza kimodoka cyari umworo kigendene wumva nyene nibarabara itiki ndaraba ati aha urahava rufite nyora kweli amen urahava rungonga kandi nshafite nyoka ahubwo rero reka niruke burya maze guhaguruka ngo niruke Tanganyika yaciye yuzura kiruzura burya ibintu byamfashije nibijya bituma umuntu ajya kuri poro aho hari masaa 8 y'ijoro ivyo biraheze natashe saa 8 z'ijoro imva ajya kuri poro njahe haya mu Kanyosha ari no mu bihe bigoye nca ndiyumvira n'ingene nza gushika muri iryo joro burya naciye nambara nk'umusazi kwari kanzu ne nambaye yari yatose kubera ayo mazi kandi nje ndayikubitira ngaha ndayitubikira ngaha nca nambara n'ibicwambara ngaha ku maguru mbonye abapolisi naca ntamba kugira ntibafate kuko bwari bwije kandi ari mu bihe bigoye amen ndashika ivyo birapfuye rero ikintu ca mbere ivyo n'ukuri ibintu vyabaye si umugani ibintu vyashikiye ivyo Imana yarantabaye rero ukitwa rero ni ikintu Imana yari yanteguriye nari mfise ingwara kandi murongozi Imana mw'icubahiro kuko iyo hatabawe simba narakize wana sife sana nari mfise ingwara nari ngoye imyaka 22 y'umuna naragiye kwivuza mu Bushinwa biranka nukuvuga je maze guterwa amaraso muri iyo myaka nayigwara niyo myisi naterwa amaraso nta munsi n'umwe ifashe ntaterwa amaraso ko bavuga bati wowe tuzoguma dugutera amaraso gushika gupfa kwawe kuko uyu mwuna ntuzokira hanyuma sinzi turi muri mwezi Ramadani sinzi ko muyumva mu mafungo hanyuma urumva je navuga nti hari ingwara ugwara ku buryo n'umuntu yokubwira ivyo ukora wobikora nasigara nifuza ati mbega none nokora iki kugira nkire narumva wombwira ikintu cose yuko nogikora kubera iyo ngwara y'umuntu mu nyuma ndimo nta munsi n'umwe nabwiye numviriza iradiyo y'abakizwa kuko jewe abakizwa ntabwo nari ntaco ndabazi ko nabamenya gusa turi mu mihanda turimo turahari nta kimwe nari ndabazi ko bo uwo munsi rero umuntu wari wamfashe ndavuga none gabaje none jewe nsubira kandi byo mu bitaro numva ndimo ndunguruza hari radio dufise ya Komibu iyi Komibu ya radio Islam niyo nakunda kumvira cyane ndiko ndunguruza agashinge aha nifuse ngaho ibitambara ngaha aje kubera narava cyane nza numva abantu bamwe baravuga ni radio umwe ndafashijwe uyundi bamena ubona ndabanda karindira nawe saa 8 karindira nkumva ibintu byacu numva birashituye hageze aho abantu bavuga ivyo Imana yabagiriye
canumva bamwe ngo narakize ngo ibi n'ibi biki abagabo none uyu muntu ari urebe yundi yacavuye ko yakize ingwara canumva mengo nanje ndihaye kwizera yuko umenga nanje iyo ngwara nokira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma naye ndavuga nti reka ahubwo nshishira nshafata agatelefone nshashiramo ama ekuteri kugira ntibumve quelque part jewe ndumviriza. Cyangwa mu ma ekuteri numviriza rero kunuza ku telefone nashize mu ma ekuteri. Hewe narumvise ibintu by'ibitangaza ndavuga nti jewe bagabico banyereka kuramo bo rero bacavuga ngo umuntu wese afate aho agwaye tumusengere arakira. Nanje ndavuga nti hewe mana yanjye noneho ndagose umuti reka nanje ndafata kunyene no mu mutwe kubera nakunda kumviriza ibizunguzungu. Ubwo nyene baje gusenga naciye ndyama camera muntu yapfuye. Naramaze amasaha abiri ndyamye imbere bari bazi ko noba napfuye. Navyutse sanga nakize. Haleluya! 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 Sasa nakize tuwapi? Sishobora kuvyizera. Reka manze ndindi uyu munsi nejo. Hewe umuntu yampaye inimero kuko izoje nazane nandi. Nazikuye kuri radio mwamuvugira ko butuma. Narabajije kandi asanze babazi. Barabazi cyane. Narabajije ati genda rondera umuntu yavuze ubutumwa byari saa 8 uwari we. Bacho bamenya nimero zayo. Haleluya. Haleluya. Chandakira gushika nuno munsi ikintu cy'umuntu narasezereye. Haleluya. Narasezereye ubu nta muntu ahigwara. Narafashwe ikindi naco shima Imana narafashwe n'umusohoka kandi pastor Imana imuhezagire cyane. Nukuri pastor je hamwe no buri juru byombabazi kabisa. Tukomera amashunani. Byombabaza cyane kuko imisi naruhiye mu isi. Jewe nandikiwe miliyoni 2 par semaine. Izo miliyoni 2 nizari zo jesha mu mufuko. Zari zo gufasha uwo mbonye ndamuha. Kumbe rero nagiye kumenya ibanga maze gukizwa. Hari umuntu ashaka kugufasha atari ayo mahera yuko yoba araye akuye mu mufuko. Arayava ari indani. Kuko sinagenda ngo ndayatore. Narava mu musikiti nkacasa narifite igikarato nasanga inoti zibereyemo ikintu cy'amahera nangora. Icyagiye kunangaza maze gukandagiza ubuguru aha ni 11. Uko nukuri narigeze kuvuga ati naragerereye kure iyo naza gukira ingwara nkaba naje gukizwa ku bintu by'amafyeri ibindi nari kuvuga yuko arabaruzi. None ko mvuye ngakamera sinasaba kuronga mu gikarata bikaye kandi pastor nawe mvuye ngomenga nivyabona mvuye ngaha yambwira ati reka baguhende place agaca mfasha. Kumbe simenye uko ari marabona yuko muhira bitazakugenda neza. Sicyo nabibanga na pastor nigeze ndamubari narihoreye muko ukonje ngaha inje bansenge pastor yambwira ati cyane baguhende place yabibonye basi. Ivyo rero byarabaye. Nari mfise inzu nubatse ahantu bitwa mu Gahahe. Maze kuza ngaha n'ubu naragiye ndahayobekwa. Narahayobewe n'ubu naragiyeyo ryari narahayobewe. Narabuze iyo nzu iyariyo. Sindi buronke n'uwo mbaza. Urumva harahindutse ngo ni kweli kubera wayubatse mu mahera by'ikuzimu.
ari n'ubundi muntu nzi twasengeye mu Cibitoke cya Rugombo nawe yaje kuzimu ibintu byose yari afise inka ibiki umunsi tumusengera yaragiye arabirondera byose arabibura nanje rero uko byagenze iyo nzu narayibuze narabuze ikibanza narabuze byose ubu navuze ati Imana izompa iwanjye. Haleluya! Haleluya! Ubutunzi n'ijuru ntacyo bitanga. dukomere amashyi Yesu. Kandi ikindi kintu natahuye kurariza no kuronka ivyugi navyo nyene ntacyo bitanga. Sinzi ko mu vyumba urashobora kurya mugabo utari kurarya ivy'Imana. Ibintu byo kurya ntugire ngo nararya ngo ni ibintu nyene ngo byo kurya. Oya. Narya ibisanzwe. Mbega ayo mafaranga tutaguciriyemo izo miliyoni 2 watanga wazikura ahantu ukaca uziha abantu cyangwa byagendana umunota umwe kugira tuje mu bindi. Hanyuma nagomba gucurangiriza ku kintu c'ingene baguciye indasago n'imbuge tishushe mu nda nko kwari tugiye. Nyaruka. Izo miliyoni 2 bampa nazisanga muhira. Ndafise igikarato ndika muri chambre. Urumva uko ngiye gusenga buri vendredi nategereza kuyabona ayo mafaranga ukacura amaziki wayahabande condition zavuga gute condition yayo kandi zari noti z'10 nta ya 5 yabamwo nta na 2 yabamwo nta n'igihumbi yategereza kubamwo nta n'amajana 5 yari zari z'10 rero nayakoresha gute nimba ndakwiyumviriye naraguha wacumuha amafaranga naje ndamuha amahera urumva narisa n'amafaranga mu ijambo rimwe ayo mafaranga we niba wemerewe kuyakira oya yarayo gufasha aho ari ikibazo kimwe gusa nshaka kubwira mwebwe shengero umuntu wese yahawe ayo mafaranga baramutwaye umugisha wiwe muze muri aba bantu babaha amafaranga urumva baragenda bakazana amahera yo gutanga yo gufasha abantu mugabo kugira ngo bashobore gutwara ubuzi mugabo kandi ariho indasago z'imbugita bamuciye hano mu nda indasago baziciye bafashe ngo imbugita ishushe baca bangira 3 barakata no mu nda yarakweretse inkovu kandi kuva mu kata mwizo nkovu imisi yose ngo ajyamye mu ijoro ngo yakunda kubona inzoka nivyo yego n'igihe twari ko turamusengera hano byabaye ngombwa ko twirikana izo nzoka zari muri we mu misi heze bamujanye bamuteruye kuwa kangahe sinzi ko muvyibuka kuwa kangahe kuwa gatandatu yari yarembye ijoro ryose yaguma abona izo nzoka ariko mu ndwi iheze twarazikubise zose zarapfuye mu izina dukomera amashyi Bienvenue amara masibiri Imana kubyimana yankoreye muri ndwi iheze mu masengesho yabaye ngaha ugera tumwe n'umuntu umudamu asengera ngaha ama rero nje gusengera ngaha sinarinzi ko ari ibintu byari bimboshe ariko muri rya masengesho Imana yarakoze ibitangaza ubu narabohose ndashimiye umwami Yesu ukomera amashyi umwami wa Yesu Yesu nashimwe. Amen. Amazina yanje nitwa Nduwimana Eroge. Amashinga intaye ku bintu bibiri. Ndashinga intaye yuko mama yaragwaye namushikanje ndaja kubaraba ruguru ngiye kubaraba nsanga barakize. Icya kabiri ndashinga intaye yuko navuye ruguru manutse nyene turabura imodoka ca ndonka imoto iratuzana dushitse ibuhonga ikiradutura hasi ndatemba ndababara ku kuguru gatoya ngiye kurabasanga nyene sinababaye yaho noja kwa muganga Imana yarankijije ndashinga intaye ko nagize ataco nigezemo dukomera amashyi umwami Yesu yamukijije isanganya akavuka ari muzima Yesu ashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Imbere yuko nobanza kuvuga numva mwobanza kumera amashyi Imana kuba hari byinshi yamubereka. Amarere nanje naye yanje niyo guhabwa mbonye. Irya mbere nje ngaha kandi
kandi kuba nifuza kuza ngaha anye numvise ngo hari ahantu basenga abantu bagakira nifuza kukuba ndaha kugira ngo nshike ngaha anye ndondera bahashikana ndababona ku munsi buno munsi numvise umukama yankoreye igikorwa kivuga kiti akira aho narifukamye ngaha ndahabona nabonye umukama amwe kwakira inkoni iyo nkoni yambwiye uti kubera agasuzuguro nyoko kuko yakwanse akakugira umusatsi uza kuyahora muri rusizi utahazi ukaja utaruzi agashika iwanyu bakakwanka abagenzi nabo muvukana n'abavyeyi bose bakakwinuba bakakwama gushika kuri iyi saha ukabura uvugo atakira inkoni iyo nkoni nayifashe umwungere iyo bari ngaha mukundwa w'Imana ndashaka kaza kunsobanurira numvise gutabarwa kuva era y'ibishengero umukama yakoze umupasiteri ariko arasigura niba ukuntu mango yambwira ngo wewe nyuri umuntu ngoragapigigi wowe ukuntu usa wowe ukuntu ureka ndabona ukuntu umukama yanzuye cyiza cy'Imana cyagukoze cyangwa ndakumva gusa gushimira uzi ko ukijijwe Mana yo mu ijuru turagusengeye ikiganza cyiza kimubonekeko abazimu bamuhiga n'ibyo bamwiyumvira ko byose bibi impfabusa ndagushimiye mwami kubwo ikiganza cyiza kimubonetseko kandi inkoni isigura intsinzi ndagushimiye ko atsinze abadayimoni ndagushimiye ko atsinze shetani ndagushimiye ko atsinze ibisigo n'imiyaga mibi tumukomeye amashyi mu izina rya Yesu amen. Ukomera amashyi umwami Yesu twahejeje reka tufate uyu nawe Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe kandi amen haleluya amen haleluya Yesu Imana yo zome kwa muri pantasi igihe cyose imyaka yose nzomaka nukuri ndashima Imana ijambere nukuri bakumbera amashyi we nukuri Imana igumugishe cyane amen ndashima Imana amahera yose yarahera ndaho hajazi n'utubana ngo Imana userose Imana byo mpasiteri wanyu wakoresha n'ibindi bintu ngo kujane abantu hari Imana ngo yiwacu hano nyene ngo mumfigwa bakwira deliverance ndabwira ujya ivyo yakoze ku buzima bwanje n'ibintu biremere hari ibintu bikomeye yamara yambere n'izomana yanjye burya jana ngandi Imana avuga ati asishobora kuyakoresha uko Regina hari Imana imugirira neza kandi imurinde ahari hose imugirire neza burya warayovuze ati yerekwa ry'ijogwe ndavuga ati ntibishobora kugenda intwara yerekwa ry'ijogwe burya wabivuze hari kuwa mungu ntangira kuwa mbere ndashira mu kutendangaza rwego munsi bihera ashetari ko ntaza amahera iyo ntari amahera ndangaza uno munsi kweri Imana yakwishyuye ngo warusiga isubizo nuhuri ndashima Imana zibandanye imahanga kandi nzokwamenya ko ndumva mvuye ngaho nibabara cyane ukomera amashyi umwami wacu Yesu yaba bageze ku Mana y'iwawe atari iyo mu ijuru uzi ko watswe warahatswe nuko bari barahuye n'Imana muri repentance nyene naho ubundi warahatswe no kubikoza yewe Yesu ashimwe. amen Nshimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho tariki 28 z'ukwa gatandatu naragize abisubiza hamwe nari ngiye ku kazi hamwe ngeze ahantu batoye hariya baje kumvyura amaguru numvise bikora ko numva ntasha nabaye byo mw'ijoro Mana sinasoshobora kuyaniganiza ariko Imana yarahabaye Yesu yaranyongeye iminsi Imana ishimwe ibyishimo uvuga ngare nzokumanura ku munsi uzoguma uvuga ku munsi ku munsi ntabwo Imana yokureka n'ingene uyisirimbira ukayitambira Haleluya amen ndashaka gushima Imana je navuye ruguru ndushe cyane ndibuho ariko Imana yarabikoze kweri yaravuye mu gasuzuguro ndosubirayo yampaye umwana uzosubirayo ufise umwana wavuyeyo womoka benshi ariko Imana yaguhaye umwana
ufise narakubwiye ngo uwo mwana uzomutwara ari muzima, nakubwiye ati uzovyara. Amen. Imana iragahora ku ngoma, abo badayimoni baratsinzwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Naje mpagaze ngaho mushinga intara y'ibyo Imana yankoreye muri izo ndwi zibiri ziheze, yahari ifaranga ngaha. Sinari n'indende mbwa ndayivuga mu majambo makeya, mbwira arabizi ivyanje arabizi, n'abasenzi bo ngaha barabizi, ntambara maranye iminsi. Hama ujya musi kwa kane, igihe bari batubwiye ngo tuze twanditse imitwaro, ngo tubwire Imana tuti nta kindi dukeneye kudusezeranira, Imana dusohoze ibyo waje tudusezeranira. Bari ngaha baravyibuka, hama ndaheza ndandika nanje. Mbarifise umutwaro udasanzwe ukuba Satani yaranyaze urugo rwanje. Niyumvira imyaka 10 twarasenze turasenga gushika naho turambika, mugabo nyuma tugasubira tugasenga kuko abana yaradutaye, jewe n'abana banje 3 kandi yarafise ubundi mugore. Ni ukuvuga naje ngaha mu mwaka uheze mu 8 ngoma kwisa umwaka narabohose ku ndwara yo mu nda, muravyibuka nshinga intahe, kuko buri kwezi naratanga nk'amaraka 3 canke 4 yo kwa muganga, ariko sinkira. Ni ukuvuga nshaka kuvuga yuko ngaha hari Imana kandi atari byo gukekeranya, bo bari ngakekeranya umutwara waramvuye ko ndakira umwaka ngo muhere n'indegenzo. None ico Imana yankoreye ujya musi kwa kane nyene turabohoza kurya nyene amasengesho yagenze. Kuwa gatanu niwe yaje kutwitorera, aza kudutora aho twari dupanze, twari tumaze imyaka 10 tutabana, aza kudutora aradutwara. Ukuvuga kuwa gatanu twasubiye mu rugo twavuyemo imyaka 10 yariheze. Satani arabikora ibyo yari yaratunyaze, adusubiza papa w'abana turi kumwe n'abana. Mama uwo mugore yabagiye, sinonga nigenda bivuga none bisiga ubwenge, nta muntu n'umwe ariko aratabura ibyo bintu byabaye. Ariko Imana ivuze ibivuze, yavuze iti ibyo Imana yadusezeranye, kuko isezerano ryari rihari mugabo ryari ryaratevye gushika. Ariko ujya munsi nyene byashiboka kuwa gatanu twaraye mu rugo. Ni ukuri mumere Imana amajwi. Gusenga uko narigeze no kubiheba, mugera aravyibuka arambwira ati wagukomeza ucuheba. Arasubira aranyongera intege, ndasaba Imana imbabazi, ndashira isezerano imbere y'Imana, ndavuga ati Imana niwabinkorera, kuko ndabona ko bizokunda. Ndavuga ati niwabinkorera nzokora nanjye igikorwa kumushinge. Naje nashaka kwa Mungu nzokwisharika nanjye abantu 10 nkabisengero, nzari intebe 10 nkabisengero. Yakoze igikorwa gikomeye cyane, gikomeye cyane kuwo muntu, kandi gikomeye cyane. Mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Namubwiye ati mizina y'uyo n'ikiganza cyera cy'Imana. Namubwiye ati mizina y'uwo mudamu yagutwaye umugore, bamu yagutwaye umugabo, ndarikorera ko turi kumwe, ndabadevorsa uwo mwanya nyene tuhagarara. Ndamubwira tubonye agiye kwirukana, kandi niko byagenze. Ndamwirukana kandi uko nyene niko byagenze. Maze kumwirukana yarashitse muhira, umugabo aca yirukana uwo mugore. Amwirukanye uyu mudamu aca arasubira inyuma gato, ntiyabandanya aza gusenga. Amubwira wewe byagenze neza, uca urabiheba. Nico gituma byabaye kuri subira wihane rero. Arihana nasaba imbabazi akatogaruka mu rugo rwawe. Subira umpiryo zina ryawe, ndarikorera. Urumva ko yaciye aza akabatunganya neza. Ikiganza cyiza cy'Imana kibareko mu izina, kigabukana ibyanyu byari byaratandukanye, kibatandukanye n'abantu batagira umumaro. Iyo vyumva wanduza icubahiro umuteraniro, niwishimira umwana w'umuntu. Ariko reka twishimire ikiganza cyiza cy'Imana. Ikiganza cyiza cy'Imana. Imyaka 10 kongera dukomera amashyi manini. Haleluya. Ndashimira Imana impaye guhagarara ngaha ngo shime. Naraje
yaraje umwongera aransengera mfise imbanyi pasita burya wazengera ry'amajambo wanyatuye ko ngeze kwa muganga byagenze neza ahubwo nasanze umenga abaganga barindiriye jewe nta kibazo na kimwe nagize ahubwo ikiganza cy'Imana kibongera amen. Mose yasengeye Yosuwa acagira ubwenge. Natwe iyo dusengeye abantu ikiganza cyiza cy'Imana kica kigenda ukongera. Umwami Yesu abane nawe. Haleluya. Amen. Haleluya shengero. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nanjye ndashima Imana ko imodoka yarangonze imisi yari yacitse kubera ahantu hari hatabutse. Ndashima Imana ko hatagira sensibilité no kuvuga ko ntumva naho nijye ugwara sinumvike na kimwe. Shima Imana ko nizera ko imisi yasubiye kunaga aho hantu kandi shima Imana ko hamaze kwiyugara hasigaye agakomere gatowe mu mpera Imana amashi. Amen. Haleluya. Amen. Amaranje magaze ngashima Imana ubona muri izi zibiri narabohoze nawe arasengera ahantu maze gushika ngaha Imana yaramohoye irankiza irankuraho yari yaransize ariko hari ibintu byarabifata bariko barasengera ngaha yarakize cyandakira agakiza cyandabakizwa n'umuryango wanjye warabohotse Imana nishimye. Ukomera amaso Umwami Yesu Yesu akora umugisha mwinshi cyane ko abahoze. Amen. Gushimira Imana ibintu Imana yakoreye kwa Mungu. Naraje cyane ko baradusengera ku mugoroba ndadahwa ibintu byose byari mu nda biramvamo none ukuntu mpameze neza naruhose. Wabohotse. Ubandanye uza hano rero kugira ngo urushirize kubona ibisumbya ibyo umaze kubona. Amashi ku Mwami Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya kari. Amen. Nanje gumishimira Imana tutangaza imaze imisi nkore. Kwaya masengesho tumazemo imisi nayarongeyemo byinshi. Yakoyemo kubohoka yakuramo ibatisimu nari narananiranye no kwijambo ry'Imana ariko ndarisuzugura ariko nakozwe ko nabatizwa mu ngombe wiziyinga bose batisimu. Amen. Amashi menshi cyane. Wari yarananiranye Yesu yaramuhinduye. Yesu abamugisha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yashima Imana kuba mpagaze ngaha isaha ejo pikape yaraje isimba ikaburimbi isanga aho ndigira aho yongonze ikirakatatisha kirasimba. Ikindi nacyo gira kabiri mwaya masengesho nagiye kubohoka nari ngwaye ikibyimba nenda kimara imyaka 5 cy'imibere. Ndashima Imana mwaya masengesho yahabaye ko nabohotse ikibyimba cyarakize ariko indwara nari ifite ari bangamiye cyane kwa rukuguru abaganga ko natinya kwibabwira mbonye bagiye kubiziga ibyimba baca bakubwira ko gukopera akaba mbona abantu bose baciye amabere bagiye bapfa kibaye natinye kwibabwira ndababwira ikindi kibazo mfise habo bakirukira ikibazo mfise ikindi nabyo natinye kwibabwira ariko mwaya masengesho naraye nduhuze naraye nopewe n'Imana n'ubushobozi bwo mw'ijuru naraye nopewe ntahandi harundi ntahandi harugutabatari mu Mana kuva mbaho nta munezero nabyigira nta mahoro nigera nta mugahinda n'umubabaro nta bintu nabyo byigira binezera muga amaze gushika ngaha nkamara gukizwa ubu byose mbona ndanezerewe cyane ahandi hose ndatuje ntarakizwa nta hantu sinabyigira ndonka amahoro n'umunsi umwe naguma ndose ndimo ndasekana n'inka nsekana n'amabuye nsekana n'ibintu byinshi ntahe yanje ndende kandi ageze bazapfa bikeya. Amen. Ubu ikibyimba cyarakize. Dukomera amashi Umwami wacu Yesu. Reka nshimikana. Amen. Yego nanje mpagaze nshimira Imana kubyo yankoreye kandi n'ubigikora kandi n'ubigikora nk'uko we mwungere wacu bamuvuga ati Imana iriho kandi iracakora. Cyane imbere nagira mwere ko nje nagize accident 2008 z'ukwezi kwa gatandatu ndi Buhonga ngira accident ndatemba ndababara atandukanye amenyo arava ururimi rwaka gucika ariko bwasuye guterana ndavuga namaze iminsi ntanavuga ariko byose nagenda bishimira Imana. Mu nyuma niho naja ngiye kwivuza amenyo ahantu ndavuga ati amenyo niyo gumayo reka ndayikuza ngiye kuyikuza haraza umuntu wandikira ubutumwa ngo
burya rero ngo byanga byakunda bya mu masengesho usubireyo urebe kurwarira hiyo n'ubundi ntacyo uriko urakora niho gucanza numva nsanga abavugabutumwa bari bavuye ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo usanga bari ngaha basizwe n'amavuta mu biganza byabo kandi bakoreshwa n'Imana badusengera ndumva nyine ko mbohose nk'uko ari nanje ngahaye mu mubonano wa mwungere arambwira tutegerezwa kugirwa deliverance ubuho nani ndavuga ati nta ngorane ntegerezwa kuzohijamo mu nyuma maze kuyijamo maze kugira deliverance ku munsi wa kane niho nabohoka ndumva ko mbaye umuntu nyene ingufu zibonetse naho nari ngwaye numva ntanguye gukira mu nyuma niho bavuga ati abakeneye kubatizwa nimuze ngaha nanje ndavuga ati ahubwo nari natanze reka nyabuna ndahashika hakiri kare nanje ndonke ibatisimu nanje ikintu kinyoheye cyane n'ubu niko nshima ndaryohewe kuba naravuye i Yeriko ubu narashitse i Yerusalemu ndi kumwe n'Imana ikindi nacyo kigira kabiri ndiko ndaryoherwa n'utugugu twaje twishi naho nababara mu mutwe bavuga ati fata mu mutwe ufate mu mutwe ibibazo ufise mu mutwe birakira naryohewe ndabifashe numva ndaremuruzwe numva n'agasuzugura abantu bariko baransuzugura twari tumaze iminsi tugendana dukorana karambuye ko ubu n'amahoro y'ompima ku bintu usanga mbise nk'ibiri igihumbi atabiko narifise ishimwe ryari iryo kwa Mungu nzoza gutanga ishimwe y'intebe imwe kuko nta kazi mfise nkora nzoza gutanga intebe imwe ikiganza cyiza cy'Imana cyaje n'akazi kagiye kuza dukomere amashyi umwami wacu neza ndashimwe nanjye ndashimira Imana ko muri none yagiriye neza hari ikintu abadayimoni bariko barantwara mu vyanje kandi sinabonye inzira by'ukuri Imana niyo yangwaniye ariko naragisubijwe kandi bitoroshe ariko n'Imana yabikoze ndagishimira Imana amen ukakona navuze ariko armorozi muravyibuka ariko araporoga umwapfa ngaho iwanyu uwo ndava hehe ingozi sinari nabivuze none wumva ataje akavuga ati aha hantu sinzohasubira Imana iri ku kazi cyane haleluya ariko umunyu nimuze mushire mu maso umunyu nimuze mushire mu maso wobababa kandi wobangamira amaso Yesu ashimwe amen nanjye mpagaze ngaho imbere yanyu nshima Imana yeretse umwungere wacu ku munyu kuko hari uburibwe nari maranye imyaka itari mike ndibwa mu nda nkagira n'ububabare bwinshi iyo narafungura nshonje narumva mbabaye cyane ariko maze kuwukoresha nk'uko yabitubwiye ubu nta ngorane na ntoya naranapimye mfungura nka saa 8:30 aho anagiye gufungura atangurane na ntonya nimumfashe gukomera amashyi Imana amen Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro kabisa amen nanjye Imana kuri ya minsi 21 nariko ndamanuka ariko wa gatanu Bugarama imodoka ikirazima hari saa 10 z'ijoro turiko turamanuka ikiragenda ikatira hejuru y'imanga ikirahagarara duca turavayo hataraze indi modoka igomba tugonge yavuga ati marayika wari pantasi inde ino sangara hanyuma rero duca turayisugumira vayo uwo mushoferi w'iyo modoka atabukareka ndabamurikire ko yaciye yizimye iyo modoka yacu duca turagenda muri turemore iramanuka igeze hepfo hariya mikorosi kirongera haka duca turagenda igeze hajya mu gikombe igomba yicurikemo nyene yongeye kuzima tutavuga ati Mana ntambutse rero sanganya ushikane amahoro duca turashika i Bujumbura ikindi shima Imana kuri ya makado narosa amafaranga ari ikindi shima Imana kuva ninde hano muri pantasi mu madonga amafaranga amen marayika wari pantasi akatanga amafaranga n'ubikoze Imana ibaha amafaranga namwe mu izina rya Yesu ese nashimwe hamwe ndashima Imana ku munsi wa Mungu mvuye hano nari ngwaye mw'ijoro ndaremba ndamwandikira pasiteri namwandikiye ubwo nyene itelefone ikiranzimana ndaremba ndabititi kugira ngo umuntu wapfuye hama tufata wamunyishira mu mazi ndanywa
hama bukeye mbyuka meze neza ubu ndashima Imana ko nakize Imana ibahe. Amen. Yedashimwe. Amen. Yebize ntahe zibiri. Urabona kwe nakubesha ryo nari umuntu. Ego nari umuntu nagusenga, nsengera mu metodiste. Ariko umugore yandagije gutumbura yemba ku mpanda nukuri yahantu ari banamo. Yego kabisa. Ahantu ari Imana. Ubu nuko nari meze, nkimeze. Ubari ngona cyahinduye. Nakako nyiko ndabandanye no kuri numva mu bihe hakiri ko hinduka. Natebe ini ntagire shinge. Nukuri yewe napuye ahantu hitwa mu Rukaramu. Ngeze hagati mu cyaro cyo ku mpanda. Hatazi imodoka imwe y'amakwegane kugira abakuze isoni nanga y'ikini nshaka igihumura ngo hagati mu kiraro kugira kiyankatira ashaka ku ruhande none bavuga ngo nakowe nane kamuta Imana Imana washe amashimisha iyo Yesu amuhumuriza kabisa hano hari Imana nanje ndabyemeye niyo yagutabaye Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwo rero mfise ibintu bitanu nshaka kuvuga. Bingahe? Bitanu. Ubivuga unyarukije kandi uvuge cyane hano inyuma babyumve. Nshaka kurako kango. Rero akazina kanje nitwa Niyonkuru Elia. Reka bavuka Ingozi. Nakuye Ingozi kwezi kwa kane tariki 5 numvise utumvira ku radio. Vuga ati ndamanutse. Iye kandi ingwara mfise zova yagize nari ingwara y'umusipa nari imyaka 10. Abatiwe hamwe ati ugiye gupira ujumba Jesse zopfa maze kuza ngaha baratangura senga usenga wese bakuse hagwaye nakore nagira kwa Mungu hoje ngaha udusengeye umunyu ishitse muhira umunsi wa mbere narafashwe n'ingwara yo kudahwa amaraso cefata wa munyu ndawushira mu mazi ndawunyoye bica birahera amaraso niyo nadawa gusa cya gatatu jewe sanzwe kora akazi ko muri Clean Shop. Ko kazi nakora n'ukwezi kwa hera sida mu yatura samire kwezi. Ariko ubu ku munsi kubuduheza mbuto ku munsi ndaciye 100. Munsi ndaciye 100. Ariko Imana irahari cyangwa ntayihari. Yahora ataronka 300 ku kwezi. None ubaronka 100 ku munsi. Urumva mu kwezi agiye kuronka miliyoni zingahe? 3. Sinarenga Imana zitunze mu izina rya Yesu. Cyakane jewe ari narubatse inzu biranga ko nguri byo mu nzu n'imeza n'intebe hamwe n'ibitanda. Ariko ubu muri indwi narabiguze kandi byose naramaze gutanga amahera yabyo. Icyagatanu mu kwa gatandatu w'indwi izotangura ejo namaze kuronka nzoza kugura Ingozi ha Emilio Twasamire. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndagomba kuvuga igitangaza cyo kurya munyu. Umunsi wa mbere narabyutse ndawukoroga mu mazi. Nari nsanzwe mfite indwara y'amasinezite. Nari maze imyaka irenga nka 10 ndayirwaye. Rero uwo munsi ndawukoroga ndawunywa ubundi ndawushyira mu mazuru. Umugoroba imvura yagiye nashyize amazi ndamemera mu mazuru. Umunsi wo ku mugoroba hageze imvura ikirakuba kandi nahora numva ibintu binya mu mazuru nkasamura cyane. Mugabo imvura yaraguye ngo mandi muzima n'ubu sidasubira kurwara Imana. Nimba ari umudogiteri Imana ibikira abantu nimba ari iyerekwa no mu zuru bashirayo umuntu bagaca bakira no kurya murabe nimuze murashyira mu jisho ngoma ndabibabwira nimuze Nitashimira Imana ni kuri rya yerekwa ry'umunyu nje nari mfise umugenzi yaragwaye ambwira ati ubu singisinzira nca nakoroka tukeye mu mazi ndamuhaca ambwira bukeye ubu yumva akomeye ntiyamenye ubu arasinzira ikindi nshimira Imana
ubundi nawe yambwiye tugutire sinkiryama ngo ndaryama nkacanza ndagwa ku gitanda by'ubu yambwiye ati je nafise umuti reka ndaguheduke ncandamwira mfata ngorogera mu mazi candamuha azambwira ko mu kuryama ati batavye sivyo nibyo sinema muri indwi narose amafaranga. dukomere Imana amashyi cyane. Imana iri ku kazi cyane iri ku kazi. Imana itanze yerekwa icikurikira. Mwirinde gushira umunyu mu gutwi no mu jisho. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Amen. Yewe Mana ntanguye gushima Imana. Umunsi wa Mungu ntangura kuza ngaha. Nari ndwaye umugongo bimwe bikomeye. Natanguye gufashirizwa mu ijambo. Tarafata wa munyu. Dusohotse nabwiye abantu nti jewe umuntu unama ntangorane ntahora nunama nari mbaze ikintu cindwi umugongo ntakakazi aho nkoroge kakunye ndavuga nti Mana nagasigaye reka nkoroge kakunyo amarire none ubu ndatunga hariya ngasimba. Haleluya. Saba dukomera amashyi umwami Yesu. Rero dushimira Imana umunsi w'ejo Imana yampaye amafaranga nishyura ideni aho ufite ideni n'itelefone y'umugisha. Amen. Dukomera amashyi umwami Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Rero nataka kuza ngaha kwa Mungu ari matumisi fisi ibintu ngwaye ku rurimi. Ku murango byarakunda konja muga mu ijoro ntibyakunda rwose kubera n'amatesi namira ariko kuvaho mvuga ati abantu bose bagwaye bakire bukira navuye ngaha byagize amashyi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Je kweli kabisa umushitsi kandi birigize kabisa gusenga ngaha aheruka ngaha kumashe yego ariko rero ndashima ko nongeye kugaruka no munsi uko iri joro cyane ijoro ridasanzwe byari byagoranye ko noshobora kugaruka ariko ndashima Imana ko yakirinzira ushima Imana ko wagarutse. Dukomera amashyi umwami Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimira Imana ku muntu. Mama yaramaze imyaka 10 agwaye isonga n'umugongo. Ndamutelefona ndamubwira mama rero mana kuntu ngigira umuti kubera mama abamurongo. Ndafata ndakorogashira mu gikinju ndakoshira. Akuyu gakeya ashira mu gikinju. Candawurungikira. Haje misatu aranyerefona nange ati mwana jewe nakize ati iyo sengero wasengeye mu niya hiyo ntayiriyo iri ni Bujumbura gusa ariko niyo wizera ndazi no murongo izoshikayo ico nico kirima. Yesu ashimwe. Ubwo nitego mashimira Imana kuko kuri rurya rubuto twahawe nawe ubonyemo ikintu gihambaye. Mama yaranteranye ariko ivyo yari yarondeye barabironga ntibyasohoka. Shitse ndafata urubuto ndakubita muri nyabintu ndazunguruka ijoro ryose ndasenga. Mama nyumvise ati jewe naho mbiko muri burakeye ndasenga mugabo nta kirava. Ndamubwira ngo nemere we nakwizera ufise ijoro ndakwizeye kandi ndazi ko bikunda. Rero bukeye nabyutse nsanga haje udufaranga dukeyi hanyuma ndamuga ati wabonye ko Imana igomba ikora kubona n'utwo dukeyi ngo turangiriye n'ukuri dukeyi bagiye batwara gushika n'aharonka yaraheranye yose icyo ndagishimira Imana bace babigura bace babigura ukuri ukwanja neza ngo bace batwara n'itwumva icyo batwara baciye babigura ibintu birasohoka birahera akuru yari yaturihishije rero bashobora karuguma n'ikasohoka. Imana ishimwe. Imana urubuto twababwiye ko urwo rubuto ari urubuto rw'umugisha abatangaza baratera imbere n'izina rya Yesu. Amen. Usika nawe na musaza kugira ngo Imana wararasenga utume n'amatwi ngo yakwishuye. Amen. Umuntu yavunitse cyangwa agakomereka ahantu
ariho hose uzoshiremo ako kunyu mutuzi ucufata utwo tuzi ufata akarembe ukandisha aho hantu harahitakira siko nari nababwiye se tuduze icubahiro c'umwami Yesu ko imbone ziriko zirakira mu izina rya Yesu. Amen. Imbere y'ishingiro nshimira Imana twatanguye amashengesho kuwa gatanu ntabwo ari indwara y'umugongo nagumye senga bigoye ariko nshimira Imana yankijije yageneka nihabwa icubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashima Imana ku munyu basengeye dimanche mu gatondo mw'ijoro narawunyoye nta reaction yabaye muga mu gitondo cyo kwa mbere ndongera ndashira mu mazi ndanywa ndatora n'agakaranga kamwe ndagahekenya mejeje kugahekenya ndanumva ibintu bihindimutse mu nda cane birahinda gose yejeje guhinda hari abavomse amanadiyare bya cane gose biraba ku wa mbere biraba ku wa kabiri biraba ku wa gatatu kuwa gatatu rero niho byameze nk'ibihera bukebuke kuwa kane mu gatondo ntibyari bikiri cyane rero ndashima Imana yuko hari cyakoretse mu ndi wanje nubwo hari ubucafu ntari isanzwe nzi byose byarasohotse Imana nihabwa icumi. Haleluya. Mutiko ubuderi bwaza tutazirwa turuha arakabutokuza yari yatomboye abamutwe manukuri kose mu rugo Abundi yatubariye ko yafashe akunyu ashyiramo n'akabuto ngo acagenda ku bintu yaranguye yari karadandaza ngo mutwo tuzi acucagirako isaha imwe ngo yaratashe. Haleluya. Amen. Haleluya tena. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashima Imana kuri uwo munyu nari mfise ikintu kimbabaza mu mugongo kigaca umugongo ariko maze kunywa uyo munyu nukuri nacamye numva mu mugongo hameze hanyuma rero mu nda numva ibintu bihita ntangura kugenda ku mwanda mukuru abimaramwo iminsi ariko ubu naragize ikindi nacyo noshimira Imana muri aya masengesho tumazemo iminsi w'ejo ni ukuri narabonye igitangaza hariho umwigeme yari yanyemereye ikintu nagiye mbona nzanira akakado Imana ishimwe. Amen. Abantu bariko barakoga turayakiye mu izina rya Yesu. Yewe nari kusema bukwe yarafunitse yaramaze umwaka kugenda tumuteruye ariko ubunye aho tumuhereye wa munyu yagendera ku kabantu ariko ubu gatondo yagashiruka. Umwaka waruheze ndafashijwe no kuri kose Imana iri ku kazi cyangwa iri ku kazi uracyavuga ibintu nishimira Imana ku munsi wa gatanu nari mvuye ngaha ku mugoroba njabutse ndiko rajabuka caduhura n'ikingu kingarankubita ntarikira mw'ibarabara sinamenye n'ingene naguye mw'ibarabara sinamenye n'ingene nakubutse ariko navutse nkomeye atana hamwe mbabara. Amen. Amashimeshi ku mwami Yesu. Amen. Abana bagitangura amashuri inyuma murabyumva abana bagitangura amashuri umukozi wanje yaragwaye igikomere akanukura mu kwawe gatoya abana bafungije ibikomere tugiye umuti hagira hagati kigacumbe kigasubira kuba gishasha hama hageze umunsi abana batangura amashuri ndamuvyura ndamubwira ko ategora umwana sanga ntashobora no gutambuka agendera ku kibambazi bukeye numva amajwi menshi y'abantu abwira uyo bari inzoka yamuriye turonderamo aho baciye amenyo usanga hose niruje umuguru rwose kuvyimvye ko gikomere gica kibandanya gipa amashira menshi
kwa Mungu rero nataye ujya munyo kimushirako kuva kwa gatanu yagiye gusoma kwa Siyoni. Ikindi gitangaza naco nshima kwa Mungu nyene cyo gusenga navyo umwana ngo tuwuze abwira ngo nashobora kuza ngo nginyoro rikorera mu mugabo wa gatandatu yari asivye kwishora nimubwira ngo nubugaba bw'umwana tumuvyora ko ngovu giye kurabasanga imisaya yose yavyimvye amajana wanyanja ndamuwo monyo nawe yakitse. Ikindi gitangaza naco shima cyose wabimaze none nari bisundi mwana w'umusengezana yaje kurondera ishure mugamaze umwaka wose atiga visibilité ya varane pass aho ngiye wose nkumvumenga kumwakira n'ikibazo lendi ndavyuka nshira urubuto na birte muri envelope sale directeur we yakwitwariye mu ishure bacamutegerera kontrati muzana n'ingoga ariko nawe tuzi icubahiro c'umwami Yesu. Imana iyo leta yatanze n'iryo cane si gukomera amashi umwami wacu Yesu. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.